then aze kuba umutumire wacu uyu munsi Christabella. Okay. Okay, iraciyemo. Oui, Allo, Christabella bite? ni sawa. Umeze neza? Ego, namwe. Ego, ni wa mudasubirizwa. Ni Jibril. Nari nshaka dukorane ikiganiro sha. Nari nshaka uze tuyage, tuvugane iby'indirimbo yacu nshasha byose na staff yo. Wowe uri hafi? Ok, je pense que c'est moi Namos de Chokuta. Okay, thank you. She's coming. Reka tumurindire rero uwo mutumire wacu no munsi. Ladies and gentlemen. Krista. Ça va? Sawa, umeze neza? Ego. Karibu sana. Ladies and gentlemen, nkuko nabibabwiye ko nahisemo kurondera umwe mu bagenzi banje baze tuyage tuvugana ibintu bitandukanye. Araririmba, urashobora kuba umuza ahandi hantu, mushobora kuba muhurira ahandi hantu mu bindi bintu kuko akora ibintu byinshi bitandukanye. Yitwa Christabella. Kuba ariko baraturaba bakunda indirimbo, arafite indirimbo yiwe nshasha yitwa Mudasubirizwa iri kuri YouTube. Ni indirimbo nziza cyane ladies and gentlemen. Afite n'ijwi ryiza, yanditswe neza iyo ndirimbo na director Logic Jamal yarabikoze, ayiha amasanamu ameze neza. Reka tumwikaze Christabella. Murakoze cyane. Umeze neza? Ego. Uraberewe cyane vraiment. Merci myinshi. Gusa akenshi mu gisagara iyo tubonye umuntu aberewe cyo dufata ko amahera yabaye menshi. Oya, je n'ubuntu. Ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana n'umutima mwiza. Okay. Congratulations by the way ku ndirimbo yawe nziza cyane Mudasubirizwa. Je narayikunze, nakunze ukuntu wanditse amajambo meza, narakunze production ya audio. Reka tumuhe shout outs producer yitwa Betty Best. Yeah. Tumuhe shout out ziwe, yakoze production nziza hamwe na director Logic Jamal. Imbere yuko usohora Mudasubirizwa waramaze umwaka wose ya uri calm utarasohora indi ndirimbo. Ndashaka kumenya ni igiki cyatumye umaro icyo gihe cyose utarasohora indirimbo yawe shasha iza ikurikira indirimbo yawe imaze umwaka yitwa gute? Laisse-moi te toucher. Yeah. Gusohora kuri jewe n'amahitamo nagize parce que kuririmba n'ubuzima bwanje bwa buri munsi. Hama kubwanje kuririmba kandi sindabifata nka commerce. Kandi si bibi, abikora si bibi parce que ingabire y'umuntu niyo mugaburira. Seulement kuri jewe comme en fait nkuko navuze n'ubuzima bwanje, but iyo mpisemo gusangiza indirimbo ndiko ndaririmba, indirimbo ziko ziradudubiriza muri jewe nkazisangiza abandi. Ni ya question du choix n'amahitamo nagize. Soko habaye ikibazo runaka canke iki, non, ni juste choix nagize. Nari nibaza kubera dusanzwe tuzi ko umwigeme cyangwa umukobwa kujya muri career ya music birafata umwanya, ara usanga ahura n'ibintu bitandukanye, ubuzima bwo muhira, ibindi bishobora gutuma afatirwa naje muri studio. Niyo mpamvu nari nibaza ko ari iyo mpamvu muri izo. Oya, kubwanje nta mpambamye novuga ngo yoba yarambujije gukora kuja muri studio ngo ntange indirimbo. Ndafise indirimbo nyinshi zanditswe, but n'ubu ziraho. Niyo mpamvu navuga ati ni question de choix. Kumva yuko ati pourquoi pas ntoyisangiza abandi. Ni question y'umwanya hamwe n'ukuntu umuntu aba amanaginga umwanya wiwe n'amahitamo yiwe, tu vois. According ku ijwi ryawe urafise ukuntu ririmba, umuntu agaca yibaza ni Christabella aririmba muri eglise, aririmba maybe muri karaoke. Is it true cyane
warigeze kuririmba muri eglise ya mu bisanzwe niho nakuriye oh nta karaoke ndigera ndirimbamo ya okay namo practice ukabandanya nyene ya okay bantu b'Imana araririmba umukobwa cyane reka ndagukeze ku indirimbo yawe ni nziza vraiment ugerageje kuyumva hari abantu bayiha insiguro zitandukanye mugabo hari abavuga ko maybe message washatse kuririmba ishobora kuba ari isi hari n'abandi bavuga ko message ishobora kuba ari y'ijambo ry'Imana sivyo okay abantu nk'abo umvise commentaire nk'izo ndizera nawe warazakiriye kuri telefone yawe bashaka kumenya what's happened kugira ngo uririmbe iyo ndirimbo nikiye kintu cyaje mu mutima wumvise gute wanabishura gute abo bantu wanashima benshi ntibambajije benshi batera commentaire ko bayakiriye et c'est bon parce que even no muri church canke je ne sais pas ahantu hose havugirwa ijambo ry'Imana uriko arabirivuga aravuga ubutumwa hama umwe wese akakira part yiwe niko vyagenze kuri indirimbo yanje wigize uko hari abantu bajino n'abandi bakazina no kuri kw'Imana nanje ndafise uruhande nagiye simbese nagiye ku ruhande rumwe nabo n'abandi bagiye hariya mugabo ni vyiza birerekana ko ufise talent yo gushobora ku deliveringa ikintu ku bantu umuntu wese akiyumva muri icyo gikorwa wakoze indirimbo imaze gusohoka waronse ya feedback en tout cas ndashimiye entre temps n'abayumvirije bakangira ama commentaire en tout cas nta commentaire mbi naronse benshi bararishimye benshi barambwiye combien de fois ikirakora ku mitima yabo d'une manière ou d'une autre encore deja kwivuga benshi bafise side bayifashemo abandi bayifata mu yindi side en tout cas nagarukira kumva yuko bashimye nkavuga merci c'est ça donc kandi no kwabwira merci en public n'abantu benshi bagize ama commentaire yabo kuri YouTube hari abaririmbyi kazi aba manager ariyo Bell Nice ariyo Rebecca Metusela asanzwe aririmba gospel music nawe yaragize reaction yatubereye inkovu itazigera ituvako may God bless you video creation Gladys abantu benshi Aisha Kie oh my god wow ukwakira commentaire nkizi z'abaririmbyi batandukanye mu kundirimbo yawe ari indirimbo wari umaze igihe kinini utaririmba maybe bo bafite indirimbo nyinshi bamaze gusohora nikiye kintu zakwigishije ni kintu wari witeze kuri indirimbo non sindavyiteze sindavyiteze vraiment kandi ndiko ndabona ama feedback yabo kuntu abaririmbyi batandukanye eka n'abandi mu bindi bihugu bamwe bashuka bonyandika kuri WhatsApp ntarindi barondeye nimero zanje uko bamwe bakanazibaza kuri Instagram ibintu nk'ivyo je dois avouer ntigirishije yuko byanashimishije mugabo kandi ntivyanteye kumva yuko donc sinumvise yuko c'est pas parce que ntari ndavyiteze vyace binshitura rwose canke kino narumva ko ni ça réussi ni bon kuba yashobora message ikora ku mitima y'abantu cyo canshimishije en fait sinashimishijwe nuko bashobora kuvuga ijwi ryanje canke ngo indirimbo kwandikwa canke ukwikozwe ni byiza mugabo hani nashimishijwe n'ukuntu ishobora kuba yarakoze ku mitima yabo parce que abeza barahari baguma baza afise amajwi meza barahari kandi baguma baza so noba nihenze iyo nca nikwita gatuza ngo bera urashoboye kuko urugendo ruracyari rurerure kandi cyane gose yes kubakiriye mudasubirizwa baheze barindire ibindi bikorwa back to back canke hazozara ca mu mwanya muremure bivanye n'uburyo ibintu nk'ivyo nababwiye to sivana na watubwiye ko indirimbo nyinshi wamaze gukora
rero ubu ugiye kuzurarekura imwe bivanye No. ukuntu wabyutse uvuga ati it's time now yo kurekura ikindi gikorwa. Ya ndavyumvisemwo nkumva yuko ati parce que je ndekura cha kintu en fait Djibril hari ukuntu nakivuze sindabikora par sindiko ndirukangana n'ubustar canke ngo menyekane no it's about cha kintu ndiko ndafeelinga muri jewe kandi niyo mpamvu usanga n'abandi kibakozeho parce que iyo utanze ikintu kiri profond kivuye au fond de toi n'ucakiriye kiramukorako. Exactly. Yes. Niyo mpamvu rero bivanye n'indirimbo mfise nyinshi zitandukanye zanditswe sinacamuga ngo kubera ko benshi bakumye amashi ngo reka rero nguce ndazikubita zose ndazishireko no ndatuje. Exactly. Ugerageje no kuraba video abo bantu bafise izindi panse zao maybe je ndashobora kubagarukana ndabatwara ku jambo ry'Imana kuko ugerageje kuraba video kuva aho itangurira nayihereza aboneka umuntu umwe ya. Wow. Ndakigukeze ni ikintu cyiza vraiment waragerageje kuzana ikintu gitandukanye n'ibyo tumenyereye kubona mu ndirimbo ziwacu. Merci. Okay. Reka tukifuriza imigisha myinshi ndetse nimba utarayiraba iyo ndirimbo iri kuri YouTube ikaba yitwa Christa Bella Mudasubirizwa. Ni indirimbo yitwa Mudasubirizwa. Genda hajya na umaze kwiraba iyo ndirimbo and drop your comments, subscribe. Arafise ibikorwa byinshi agiye kubazanira ntiyatugiye umunsi yatugiye nti arafise gahunda bivanye n'ukuntu azoza aragenda yiyumva ko ashobora kubazanira igikorwa kishasha akakiba uko nyene. Urashaka kuba umufana wiwe bivanye n'ukuntu ugiye kuraba iyo ndirimbo yiwe. Reka ndagushimira wafashe kanya kuraba iki kiganiro cy'uno munsi aho twari kumwe n'umudasubana n'umwanditsi w'indirimbo yitwa Mudasubirizwa. Narakunze title by the way. Urashaka kuyikoresha nawe ushaka kubwira umuntu ko ari umudasubirizwa. Yego. Birashoboka. Umuvyeyi arashaka kuba mudasubirizwa. Imana irashobora kuba mudasubirizwa umuntu wese ubona ko afise agaciro arashobora kuba mudasubirizwa ama entretemps taraheze hari abantu benshi bashoboye kuba bo komanta ku ka bridge nagize ngo hako kwibagira nopfa en fait suko bisobanura yuko ngo genre je peux choisir gupfa entre mugabo ni figure de style yo kumva yuko ati sindigenda kwibagira genre sindigenda kwibagira ni ikintu nyene ubwira wa mudasubirizwa ukumva yuko en tout cas biduge bimanuke imvura igwe ntigwe still sinza kwibagira ago kwibagira no narakunze kajya kantu by the way bakaririmba gute ago kwibagira no fa Hako kwibagira no fa Hako kwibagira no fa Mudasubirizwa. Wow. Ni indirimbo nziza cyane iri kuri YouTube yiwe gendo irabe hama urashobora kuba umufana wiwe nkuko nabikubwiye. Niwe yari umutumire wacu mu Sanamu TV online niyo twashimye kubazanira uno munsi. Ndizera umaze kwiraba iyo ndirimbo urafise message ukuye muri interview twakoranye na Christa Bella ndagushimiye cyane. Ndabashimiye cyane. Ego kabisa tukwifuriza n'amahirwe menshi ubandanye ubaha ibikorwa bitandukanye, right? Yeah, merci gose. Yes, /O to the real OG behind the camera. Hama ndakubwire ni je nitwa Djibril. Kiganiro yari exclusive twari kumwe na Christa Bella mu Sanamu Media. Nimba utaragira subscribe abikore kubw'urukundo hama uhereze mugenza we link aheze yirabire umwandisi w'indirimbo Mudasubirizwa aho yatuyagiye byinshi bijyanye n'indirimbo yiwe yasohoye mu minsi iheze and career yiwe ya music. Je nitwa Djibril. Until next time, bye bye.